nitwa Willy Blaise Iranyibutse, hama muri monde ya basket bakaba banyita hano i Burundi, kera banyita Rusoro. Yego, hanyuma nkaba ndi umugabo yubatse, yahora akina basket hano mu Burundi, ariko ubu nkaba mba mu gihugu ca Canada. Mwakoze kandi no kuntumira. Iryo zina Rusoro muri basketball bari connecté n'ukuntu nanyaruka kubera naranyaruka cane, j'étais vraiment rapide, mais aussi no muhira mu bisanzwe bari basanzwe banyita iryo zina comme surnom. Hamara muri basket barimenye baca bari connecta n'ukuntu nanyaruka nk'Urusoro. Nibaza ko ari ivyo. Basket mu Burundi je nakinye mu mugwi umwe, umugwi witwa Kerme, nawugiyemwo nimba nibuka neza nko muri 96 canke 97 sinibuka neza, hanyuma gushika muri 2000 kuko navuye ngaha mu Burundi muri 2000, ariko na joininze umugwi wa Kerme ndumva muri 96 canke 97 gushika muri 2000. Je buto bwanje nakuriye kera twaba hano i Bujumbura, hanyuma mu nyuma turaduga ruguru, hama rero muri 93 ico turagaruka kubera ingorane nyene zabaye mu gihugu. Hanyuma tugarutse de nature nari umuntu akunda sport, rero tugarutse nca ntangura gukina, natangura gukina volleyball cane kuko niyo yari hafi, mais kuva muri 94 niho numva yuko natanguye kuba muri basket, niyo contact ya mbere yabayeho yanje na basket. Tuba mu Ngagara niho nubaza yuko natanguye gukina basket. Bon, ubuto bwanje nari umwana nk'abandi bose, umwana nk'abandi bose bakunda gukina hanze football. Bien sûr mu Burundi football urazi yuko ari ikintu gikomeye, kuko muri quartier ahantu hose hari football, mugabo aussi volleyball, athlétisme. Nibaza yuko ni periode umwana wese akiri muto mu Burundi tu essaies de tout, surtout yuko ubusanzwe ukunda sport. Nibaza ko ari ivyo. Muri 94 mu Ngagara hariho umukinyi yakina muri Rumuri, yari equipe ya université, sinzi ko igihe hari ubu. Rero à l'époque ibintu byose byari vyarugaye. Uyu mukinyi yitwa Rukundo rero yaza kuri Dragon pendant les vacances, donc tous les jours, et puis abana bose mu Ngagara twaca tugenda kuri iyo terrain yo kuri Dragon kugira ngo turamuha imipira tumupasira. Hanyuma rero abona yuko hariho quand même envie, hariho besoin, acitangura kutugirisha ama pratique. Ico gihe twari kumwe n'abitwa ba Brice sinzi ko bamwita Brice muremure, kirekire. Twari kumwe na ba Brice, twari kumwe n'abandi bitwa ba Rindo, twari kumwe n'abandi bitwa ba Kadodoye. Mugabo abashoboye gushika ubu nibaza bashoboye gushika kure bagakina muri ma equipe ya division A, ndibaza ko ari jewe na Bruce, abandi bari nibaza ko menga baciye bihagarika. Mugabo à l'époque haciye habaho iyo equipe yo mu Ngagara, aho kubera yuko hariho amashuri ntiyarakomeye cane, amashuri yararugaye, haciye habaho maire de la ville, si je me rappelle bien, yaciye igira ibintu bita ama interquartier. Rero equipe yo mu Ngagara wasanga yagiye gukina n'andi makartier, tugakina nka Mutanga Sud, tugakina na Kinindo, tugakina na za Mutanga,
ni naho haca havaho ndibuka ku finale yabereye kuri Musée Vivant à l'époque, hama rero niho haca havaho ama equipe atangura kuza ku recrute. Mugabo mu Ngagara abo nibaza no nibuka neza twuba twarakomeje dukinana canke bagumye baduga muri division A ni Bruce kirekire, mu nyuma haraje n'abakijumbu n'abandi. Nosoma ko bakinye nta nubwo baza kuraba kuko bazi ngaha mu Burundi iyo umuryango utari mu bintu ntibakurikira. Mugabo nyene mu nyuma barabimenye ko nakinye, barabimenye ko nkina, kuko urumva voilà ça crée un peu de bruit kuko à l'époque urumva nta social media ariho. Mugabo abantu bagenda baravugana, mugabo muri famille nta muntu yakinye basket canke yayingishije. Oya, kuko à cette époque je ndibaza yuko mu Ngagara yego il est vrai hariho abakina kuri Kotebu, mugabo bari sinzi ukuntu babita corporatif. Hariho equipe yitwa Shining yari corporatif, niyo yakinira byitwa mu Ngagara, mugabo yakinira kuri Kotebu. Mais sinon hariho abantu bitwa ba Malo, abantu bita ba Emar baba mu Ngagara muri quartier 5. Abo nibo nibaza ko mu Ngagara bari bazwi. Hariho n'undi yakina mu Runani yitwa Theodore, abo nibo nibaza yuko bari nk'ama icone. N'undi yitwa Thierry yakina muri Foudre, abo nibo nibaza ko yari icone muri basket mu Banyengagara. Mais sinon nta bandi nibaza yuko umuntu yaguma arabirako, kuko Ngagara nta equipe ya basket yari ifise nka kurya ko mu Runani kwijana. Ok, une histoire quand même novuga ari intéressante. Muri Kerne jewe novuga yuko nagiyeyo juste par curiosité, kuko nkuko navuze twe twakinana mu Ngagara nabo ba Bruce tu je mu nyuma nce nimukira mu Cibitoke cya Bujumbura. Hama rero sinibuka neza ukuntu nagiye inyuma yo kuri stade, ijya stade Prince Louis Rwagasore, kuko niho Kerne yagira ama-entraînement. Ngiyeyo ngenda nambaye umupira wanditseko Oxfam yari t-shirt ya ONG je pense, oui. Hanyuma ngiyeyo ngenda juste gukina kuraba entraînement. Hanyuma à l'époque ugiye kuraba uri umwana, kuko à l'époque nahise je pense 16 ans, 17 ans. Oui, je pense 16, 17, 18. Ngiyeyo hanyuma ndagira pratique, kuko urumva ico gihe ntivyari structuré. Nibaza yego hariho abajoueur basanzwe bakina, mugabo babonye uri umwana ukaba ufise ama notion, quand même j'avais des notions. On a nakinye mu Ngagara muri iyo equipe ya Rukundo. Ndagira pratique. Twari dufise umucoach yitwa François Nkengurutse. Un très grand homme. Moi, je pense que c'est non moi, ni umuntu yari afise une vision ya basketball iri très poussée. Ambonye aca mpamagara Oxfam, kuko nari nambaye t-shirt nzi Oxfam. Arambaza ati Oxfam usanzwe ukina? Ndamubwira ngo ndakina nyene, nakinye mu Ngagara mugabo nta equipe mfise. Okay. Ico gihe hari mardi, ati rero kuva ubwo rero uzoza uraza gukina pratique. Ati ubaheye je mba mu Cibitoke. Aca avuga ati ngayo amafaranga ya bus yo gutaha nayo kugaruka jeudi. Nuko ninjiye muri Kerne. Alors ngarutse jeudi ndagira pratique nk'abandi, ngaruka of course nambaye umupira wa Oxfam. Baca banyita Oxfam muri Kerne. Hanyuma uwo munsi le samedi barafise match ya Kerne na nimba nibuka neza na Foudre. Nimba yuko neza na Foudre. Alors ndagenda kuri district kuraba equipe ya Kerne ifise match, kuko nari maze juste kugira pratique zibiri, donc je m'attendais pas yuko nkina. Nshitseyo
ico gihe kuri district kuko yari match igira kabiri, match ya mbere yari match ya Rumuri yatangura 14h bahejeje gukina Olympique kuko je ne peux pas oublier bo bakina Kern akina 16h ikina na Foudre nshitse kuri district François Nkengurutse arambwira ati Oxfam ko waje utambaye ibirato nambara ibirato gute je ntari muri equipe ati no ati irifo yukuja ukina baca barantirira ibirato bantirira ibirato ku muntu yitwa Ngoyi ngo yagoye wo muri Rumuri merci beaucoup ngo yagoye ko naranije ikirato anije ikirato kuko je toujours la photo anije ikirato cyakirato kirekire ko je nari umwana muto mfite 18 ans nawiga muri université alors candambara ikintu cangoye kuko bari bejeje gukina à l'époque Rumuri ni bantu barasibirato byiza baca barantira ikirato candacambara hanyuma kubera ko natinya navuga nti none qu'est-ce que je vais faire baca banyicara ahantu muri coin donc sorry nije nagiye kwiyicarika tu sais à l'époque kwicara ku by'amaban kuri muri nyine abajoueur de réserve je nshanja kwicara à extrémité pour éviter ko bava bampamagara voilà et nuko nagiye muri Kern. Jewe rero canicara à l'extrémité pour éviter yuko mba visible kuko nari mushasha je savais rien. Mugabo hari umukinyi wo muri Kern yitwa Emar. Iyo mukinyi yitwa Emar yari umukinyi mu ailier pilier wa Kern. Donc il faisait partie l'un des meilleurs joueurs wa Kern kuko niwe yari capitaine. Emar agira amakosa hasigaye je pense c'était au début il y a deuxième partie ya match Nkengurutse araza ro kuri banc araraba aravuga ati Oxfam ari et moi je me cachais kuko yambazana uko ninyegetse aravuga ati Oxfam niwe aza guhindura Emar ari he acaraza ati voilà nguriye baca barampamagara ndagenda kuri bande touche nyene yo guhindura Emar kugira aruhuke. Hamara Nkengurutse arambwira ati Oxfam ndazi yuko ata vyinshi uramenya mugabo ivyo uzi genda ubikoresha. Okay, numva arandekuye nyene ngende gukora ivyonzi comme j'étais rapide kandi quand même nahise ukuntu nshobora gusoma le jeu y'ikintu kigira kibe kitaraba sinzi hariho ukuntu usanga hariho umuntu akagira lecture ya jeu aho umupira ugira uje kandi utaranahashika. Alors j'avais n'imfise iyo capacité quand même, donc mpindurira Emar kugira ruhuke kandi kugira ntakore 5e faute. Et je me souviens au munsi j'ai marqué 25 points kuko urumva Sambo yari mu pivot yasimba cyane dès que asimvye je naba nirutse naho atarafata umupira donc akaca ashira umupira hejuru. Je pense nagize nk'ama contre attaque ashika nka 8 ou 10 à cette époque là. Bon sinzi vyabaye kuri Emar sinzi ko yagarutse ntavyo nibuka neza mugabo depuis ce jour premier match naciye mba titulaire kubera ko bacabona ko ndi rapide kandi nshobora no kwiruka cyane no kunyaruka no gusoma iyo lecture ya jeu nuko byagenze muri Kern. Ico gihe iyo periode ya mbere umwaka wa mbere jewe njayo Kern ntiri bwakomere cyane gose kuko nasamba nawe n'umwaka wa mbere yarashitse mugabo hariho abitwa ba Christophe hariho son grand frère yitwa Tony Norogo hariho Medi Christian ntiyari bwatangure kubimenya cyane mwe ko rero umuntu afise ishaka deuxième saison nawe il était parmi les meilleurs. Hariho Medi hariho Baime Mbakuye je naza ko kuko ndibuka yuko deuxième saison ni muri 98 on est devenu très bon. 98 99 twaragize un progrès il est très remarquable kuko il y avait déjà le noyau il est solide.
nibaza yuko irya periode niho nibaza yuko habayeho sinzi ukuntu babyita, niho habayeho la renaissance ya basketball ngaha mu Burundi, kubera ko iyo periode ya playoff umenga niyo yari ya mbere, nimba nibuka neza yabaye organise. Alors twebwe rero muri Kerne hariho umuco yuko twabanza kuja muri local imbere yuko dukina match. Alors match nibuka neza que je peux pas oublier ni match yabereye kuri Entente, kuko yari mercredi soir. Le mercredi soir hari abantu benshi cyane. Nkengurutse encore une fois, afise notre vision iri très profond. Ndibuka yuko twagiye muhiriwe soir aduha icayi gishushe, kandi Bujumbura do nature harashushe. Uvuga ati icayi kiraza kubaha energie. Donc c'était un très bon match. Uyu munsi hariko harana match in Champions League yari Manchester contre Bayern Munich ndibatse. Rero twebwe umenga twabaye mene nimba nibuka neza, mugabo à la dernière minute niho twatsinze urunani. Rero tutsinze urunani, ico gihe na Manchester yatsinze à la dernière minute Bayern ndibuka igitsindo ca nyuma. Donc baca twiteye ko turi Manchester, urunani nago ari Bayern. C'était un très bon match, hari abantu benshi abari abaduga ku mabati. C'était en tout cas un match très beau, yari très serré. Niyo nibaza yuko iyo match yabereye kuri Entente, yariyo nibaza yuko ari nka renaissance ya basket kubona iri populaire ushiko. Nibaza yuko icabuze kuri Kerne yari experience, kuko quand même abakinyi bo mu runani bari bakuze gato kudusumba, kandi bari bafise na experience kudusumba. Et aussi urunani rwari rufise abafana benshi, kuko bari bazananye n'abantu bo kwijabe mu Nyakabiga etu, kuko à l'époque baravuga yuko urunani ni equipe yo mw'isipe, hama Kerne bakavuga ko ari equipe yo muri ville. Mugabo je sinaba muri ville, je mu Cibitoke no mu Ngagara, mugabo yari iyo connotation. Donc ce qui fait que abana bose mw'isipe, que ça soit mu Ngagara, que ça soit mu Nyakabiga, bakishigikira urunani. Donc baza bakaririmba, c'était beau. Rero cyabuze kuri twebwe nico nibaza yari experience, et aussi na la force, kuko ico gihe twakina ama match ari serré, kuko twakinye deja mercredi turayitsinda, hanyuma iya samedi ndibuka umenga twarayitsinzwe, kuko urumva twari turushe, hama même le lendemain naho nyene turatsindwa. Donc cyatumye dutsindwa, nibaza yuko yari iyo experience n'inguvu na conditionnement physique. À part Basambo, hariho uwitwa Christophe Muhigira. Il était un très bon meneur. Nawe nyene il avait une intuition de lire le jeu. Il y avait aussi Med quand même, il amenait une énergie incroyable muri équipe, kuko il était très fort, kandi twe twamwita ngo ni Bomora, kuko il n'avait pas peur. Hariho ba Aime Mbakuye, ndiko ndavuga au niveau ya Kerne. Hariho ba Bruce Kirekire, ko Bruce il était très grand. Bien sûr hariho Sambo. Ndavye no mu yandi ma équipe nk'abadversaire, hariho muri Dinamo hariho Kidudume uwita Claude, avec son grand frère Olivier Dumbo. Bari abantu quand même bafise un niveau iri élevé. Mu runani hariho ba Jean Paul, hariho ba Kababa, hariho ba Abdou, hariho ba Midou. Muri Rumuri hari abitwa ba Athanase, hari abitwa abo bangoyagoye ndiko ndavuga. Muri Foudre, muri Olympique hari abitwa ba Patrick. C'était quand même toutes les équipes zari zifise nk'abajoueurs nka batatu canke bane qui peuvent changer le jeu n'importe quand. Bari benshi.
jewe sinahagaritse kariyeri kuko ndiko ndavuga mu Burundi kuko urumva naronse amahirwe yo kugenda mu mahanga hakiri kare muri 2000 niho navuye hano mu Burundi ahubwo nibaza yuko iyo époque c'était l'époque où j'allais vraiment beaucoup plus pousser kuko ndibuka yuko iyo époque nari high objectif yuko nifuza kuba umukinyi wa mbere mu Burundi. Rero tous les jours naragenda kwirukanga kuri hari ikiriri tous les jours tous les matins kuko nashaka kugira détente, nashaka gukomera, nashaka kugira inguvu. Technique nari ndayizi mugabo je voudrais encore beaucoup plus m'améliorer. Hanyuma muri 2000 ndibuka ko muri mai hari habayeho match ya équipe nationale bariko barategura équipe nationale izogenda muri Centrafrique muri été barashiramwo ndaja muri sélection yuko nzoja muri Centrafrique mugantreata muri juillet ndagenda hanze donc carrière yanje mu Burundi yabaye nk'imyaka 2 canke 3 mugabo yahagaritswe nuko nagize amahirwe yo kuja mu mahanga. Seyo nabandanije basket nahagaritse basket mfise nka yaza yuko nahise nka 37 jusqu'à 37 narakina compétition. Ndibuka harabayeho tournoi yabereye muri Sosumo twakinye n'Urunani turabatsinda ico gihe baduha prix baduha ibiro 5 by'isukari kubera ko nta sukari yariho muri 80 je pense que c'était en 98 twayikiniye muri Sosumo turatsinda Urunani. C'était des moments inoubliables kuko urumva kuduga ruguru uri umujoueur nta kintu ibiro 5 ku mukinyi ku mukinyi donc c'était des moments incroyables turaduga on fêtait bien sûr abanyarunani urumva twese twari duhuriye ruguru. C'était des moments inoubliables pour moi. Iyo tournoi muri Sosumo amano n'abatsinda en plus de cela turonka iyo prix y'isukari urumva c'était quand même quelque chose naho bisonde ngumenga ni important mugabo à cette époque il y a presque 30 ans byari ibintu bikomeye ku muntu w'umujeune yiga muri secondaire aduze agakina akabona ugafungura donc ubona ko akwitayeho nyene nk'umukinyi nivyo nibaza yuko ari bihe byari bimeze neza. En plus de cela ndibuka yuko saison ya mbere yone ko nakubwira kera baratanga discernement y'ama prix. La première saison barantoye ko nabaye le meilleur ailier du Burundi. Ico gihe rero prix baguha t-shirt t-shirt nyene yanditse ku meilleur ailier ukabona kumenga ni ibintu bikomeye mugabo mu ico gihe nyene byari bikomeye. Donc c'était ça. Oh yeah, iyo match twatsinzwe n'Urunani ya muri ya playoff yo muri 99 quand même ça m'a fait tellement mal kuko navuze twari abajene umva twese nyene twararetse ama émotion aradutwara on avait mal quand même yo gutsindwa ubona yuko wafise amahirwe yo gutsinda iyo champion. Naza yuko ari byo bihe byo bitagenze neza. Ico gihe mu Burundi ku by'ukuri je mbona abantu barakunda basket ntibari abantu benshi nk'abubu mugabo iyo noyo iyo platform bari abantu bitayeho basket cyane kuko ntibayikora kubera ko amafaranga oya babikora kubera ko ari passion. Et en plus de cela basketball yakinwa n'abantu benshi bize kuko nkuko navuze hari ama équipe corporative menshi kandi wasanga harimo voilà abantu baba élite aba ministre et tout ce qui fait que yari monde uvuga ngo ni élite il kinamo basket donc les gens aimaient tellement beaucoup le basketball
bari babandi nyene wasanga abantu bose bazinanye bakabikunda bagatanga uburyo bwabo bien sûr n'ubacabikora mugabo à cette époque là c'était pur ya amour ya basket ubu rero sinzi urumva naje kuraba dernièrement kuri département runani kuri bakina Dynamo ubu nabonye umenga voilà c'est beaucoup plus publicitaire que l'amour kuko à cette époque là warabona ko abantu atanze ni pasi mbi wamenga c'est la fin du monde donc mugabo ubu c'est comme si voilà na etanze mbi mugabo naco bimaze birababaje mugabo urumva nta choix sinigeze ngumana contact canke niyinvestissemwo ariko nayabaza amakuru rimwe na rimwe nkavuga bimeze gute mbega basket bimeze gute Burundi kerne bimeze gute mugabo kuvyukuri sinigeze mvuga ngo je vais m'investir je vais encore une fois kuraba ico nofasha ari gito canke kininiya kubera ko maze kugenda hariya mu mahanga bien sûr il faut kurondera ubuzima et tout mugabo ngiye muri kuko bwa mbere naba muri Europe hanyuma nimukira muri Canada après niho rero navuga nti reka ndabe qu'est-ce que je peux faire pas seulement pour Kern mais en général pour le basketball du Burundi ico gihe muri Canada nshitseyo harabayeho création ya club y'abana b'Abarundi académie muri 2022 ni récemment ça fait 4 ans turagira levée des fonds yo kuvuga tuti reka muri au niveau ya académie kubera abana benshi bakinamo barabarundi turaba ukuntu twogira jumelage y'umwana y'abana b'Abarundi bari muri Canada n'abana b'Abarundi bari ngaha mu Burundi à travers le basketball donc turagira levée des fonds ico gihe nashoboye kuzana imipira ishika 90 ya basket ifise amasize atandukanye hanyuma turagura amasifle turagura amakone turagura ry'amaboard y'abacoach byinshi mugabo ntivyaheze neza kuko ico gihe nibaza yuko la fédération ntibwabe beaucoup plus bien préparé kuko byaragoranye kubisohora muri douane ariko au niveau ya implication directe nta bindi ndakora au niveau ya Kerne canke ya fédération ndibaza yo kuko iyo umuntu yakinye vraiment basket ni nka virus ntushobora kubirekura biguma biguhamagara rero ico impact bizohava bigira twogira imana hakabaho une bonne gouvernance mumbabarire ariko nibaza yuko ari réalité hakabaho transparence hakabaho ibintu bitonze ku murongo je pense que abarundi benshi bari muri diaspora bari impliqué muri monde ya basketball je pense yuko boryoherwa no kugira ico baterereye kugira ngo basketball y'u Burundi itere imbere comme tu le sais iyo umaze kujabuka hanze urabona ukuntu ibikorwa ukabona ibindi bihugu andi masite andi manationalité ukuntu ibihugu byabo biratera imbere ukavuga ati qu'est-ce que je peux faire kugira ngo nanje igihugu canje gitere imbere rero nibaza yuko à un certain moment hazobaho iyo dynamisme yuko abarundi baja hamwe bari hanze kugira bagire ico baterereye hano mu Burundi kandi la volonté là mais je pense que avec le temps bizogenda biba débloqué akabaho iyo bonne gouvernance yofasha kubaho transparence gutyo umuntu wese aterere kuko ntawe ukwanga guterera iwabo kuko à la fin de la journée ni igihugu cacu turabarundi kandi twese tuba fier yo kwitwa abarundi rero ni vyiza yuko twofasha hamwe à un certain moment yo kugira ngo duteze imbere basket ego uyishinzwe uyobora umugani yitwa uyobora ni Patrick Bizingavye yaransavye yuko noja muri iyo komite irahari hariho n'ivyo batanguye gukora
nibaza yuko iyo komisiyo izoshobora gufasha mu guteza imbere basketball. Nk'ubu ni exemple yuje naje nka dernier makuru aba match hajya kuri departement, ugasanga ku by'ukuri birabaje kubona muri 2026 umuntu akinira ku isima, hariho umujura yaguye hasi mu runani arakomereka kandi niho yari acinjira. Ndavuga nti birabaje, ariko nyine je pense que ça serait mieux yuko bishoboka aho baho nka terrain ifise le bois kugira ngo aussi na sécurité y'abajoueurs. Et ico gitanguye kubaho, nibaza yuko ça pourra même beaucoup plus attirer yo kwatira n'abandi bana b'abarundi bakina hanze bagashobora kuza bakaza gukinira hano, bakavuga ati voilà, ndagiye nko gukina na sinka contre ya 2 mois ngiye gukina nka Rezipo, kuko ari abana benshi b'abarundi kandi bazi gukina, kandi vraiment usanga bakina mu collège, usanga bakina mu académie, mugabo urumva kubera terrain itavyorosha, ugasanga ariko harabaho freinage yiyo novuga yiyo rapatriement des joueurs. Mais j'espère yuko FEBABU ishoboye kuraba ukuntu hobaho ikibuga ciza, iyo bari départ novuga yuko igiye gushira basketball ku yindi niveau, kuko nk'ubu nko guhatumira andi ma equipe ngo aze gukina ngaha ntibikunda, kuko bakinira kuri kwisima. Nk'ubu uvuga ati ngira ntumire ikindi gihugu gikina equipe nationale y'u Burundi, c'est impossible, bakinira kuri kwisima. Donc bisigura yuko bishoboka, je pourrais dire ça serait mieux yuko le plus vite possible hobaho kubaka ikibuga, kuko c'est le départ. Ndabaha impanuro yuko basketball sujya mupira wa orange umuntu adunda kuri terrain. Basketball irafise une philosophie inculca les valeurs mu muntu ariko arayikina, kuko basketball irafise culture ya respect. Nico gituma ubona nko muri NBA abantu bakomeye bafite des muscles ntibashobora ugwanye direct baca bagususpend, bashobora gukora ku muntu ngo ntushobora kumusunika cyangwa kumukubita. Bisigura yuko hariho une culture derrière le basketball. Alors aba jeunes bariko barakina basket ubu, ce que je pourrais dire nuko ivyo bariko bariga muri basketball bizobafasha mu buzima bwabo bugiye kuza imbere. Nkatwe ndaraba muri Kerne twebwe twaragira amahirwe, coach François Nkengurutsi araduha discipline de faire, kuko le basketball aussi c'est la discipline. Iyo ndiko ndaraba ubu presque 30 ans plus tard, abantu benshi twakinanye bose bari ku murongo, ubu n'abagabo bafise ingo bubatse ari bazima, parce que la fondation twaronse mu buto bwacu à travers le basketball byaradufashije no mu buzima bundi, kuba discipliné, kurespecta, gukora cyane, kwiyumvira à long terme, parce que basket iragufasha kugira iyo intuition yo kwiyumvira mbega n'igiki nokora nihabiki. Rero ivyo bintu izo element zose zirafasha yuko umuntu abaho, bimufasha yuko aya mavaleur yaronse muri basketball azoshobora kuguma amushigikira no mu buzima bwose asigaje. Et ce que je pourrais dire aba jeunes nuko continuer le basketball non seulement ntigufasha au niveau ya santé kugira ngo ukomere, mais aussi iragufasha na au niveau yo kwiyumvira, iragufasha na au niveau ya caractère, iragufasha na au niveau y'ukuntu ukwiye kubana n'abantu, y'ukuntu ukwiye kwifata mu bantu, y'ukuntu ukwiye gukora kuba creatif kugira ngo ushobore kwifasha no mu buzima busanzwe. Nico nashobora kuvuga.